y'umutima, inama y'ubwenge, inama iremesha, yubaka, idasambura, ihumuriza, inama itera intege, inama ikora ku mutima nk'uko mwama muyishikirizwa buri munsi muri ino channel yacu. Mukore subscribe rero muri benshi kugira ngo tuzoze turabana muri ino nama y'umutima buri munsi. Turashimira ababikoze, abatarabikora namwe mubikore kugira ngo ntihagire ikiganiro na kimwe kizogucika kuri ino channel. Tugiye kubandanya rero igice ca nyuma ku kiganiro twari twatanguye kivuga ivy'umwidegemvyo w'umutima nama, aho twabonye ko ata muntu n'umwe kw'isi afise uburenganzira bwo kuwuvogera. Hari n'abageze mbere ku rugero rwo kuvuga ko umutima nama ari Imana mu muntu, bari bawuhaye agaciro kabisa. Muri bo twovuga bake nk'aba Alhanze rero yavuze ko ushoboye kugira ku vyo umutima nama wiwe umutegeka n'urubanza rw'Imana rutazigera rumutsinda. Ivyo mushobora kubisoma mu gitabo ciwe yanditse yise The Paul Scriptures canke inzandiko za Paulo. Yari umukristo, byashimangiwe n'umufaransa kandi wo mu kinjana ca 19 yitwa Victor Marie, aho yagiye kure we akavuga ko umutima nama ari Imana mu muntu. Hari abandi benshi bagiye barabigaruka ko mu bisanzwe rero iyo gendera ku ijwi ry'umutima nama wawe ijana kwijana, uri mu bantu bashoboye gutahura ubusobanuro bw'ubuzima, kandi mu vyemezo ufata nta kwicuza kubamwo. Niyo bibaye biba rimwe gusa, kuko buriya kwicuza kabiri kw'ikosa rimwe buri mu bwa bwa mbere bubaho kuri ino si. Umutima nama wawe ntuba uri kurawukoresha neza, kuko wo ntiwigera ukuzimiza, ahubwo wewe niwe ushobora kwidadira ukanka ivyo kubwiye, kandi umutima nama awutigera ukuyonja. Natwe rero uno munsi nico kiganiro turimwo. Tubibutse ko iki ari igice ca kabiri, niba utakurikiye igice ca mbere kirabe mu biganiro twakoze kirimwo. Vyaragaragaye rero ko umuntu kubw'umutima nama wiwe afise uburenganzira bwo kwizera ivyo ashaka, kandi adakwiye kuvogerwa na rimwe. Inyigisho zivuga ivy'umutima nama rero abahinga bavuga ko ari muvyara w'inyigisho zivuga ku vy'umwidegemvyo wo guhitamwo, umwidegemvyo wo kwemera canke umwidegemvyo w'umutima nama. Ivyo vyose bisa n'ibisigura ikintu kimwe, kuko umuntu ahitamwo ivy'umutima nama wiwe umwemeza, kandi ahitamwo ivyo yemera, kandi ahitamwo kubw'umwidegemvyo wo guhitamwo nyene, birumvikana. Uwo mwidegemvyo rero twarawuvukanye, ntawe ukwiye kuwamburwa kiretse iyo wenyene yihitiyemwo n'ubushake bwiwe, uwundi muntu amuyobora ijana kwijana. Bitabaye ivyo rero vyitwa guhonyanga agateka ka zina muntu, bigafatwa nko kuvogera ubwisanzure bw'uwundi muntu. Ibihugu vyinshi mbere nka vyose rero birimwo amategeko akingira agateka ka zina muntu. Uwo mwidegemvyo rero kuba twarawuvukanye ukwiye kuzona wufana. Ntuze wigere ukora ikosa ryo guhemukira umutima nama wawe. Kw'isi tumaze kuba turenga gato imiliyaridi 8. Ivyo rero naho vyoca ngo abantu bose twemere bimwe, ntibishoboka. Amadini ubwayo ni ibihumbi n'ibihumbagiza. Hari abatemera ko Imana ibaho, hari abavyemera,
abivugira ko basenga shetani ku mugaragaro, hari n'abatagira aho bahagaze. Hari imyizerere myinshi kuri ino si, kandi buri mwizerere wose ugenda uvuga ko ari wowe ukuri. Ibyo ubwabyo nta ngorane biteye, kuko ntituri mu iparadizo. Ahubwo biza gutera ingorane iyo hatanguye kuboneka ababona ko ivyiyumviro vyabo ari byo bitagira agasembwa, bagashaka ngo isi yose ibigendereko ku nguvu. Bica bihinduka bibi cyane. Ico gituma ubutungane nyabwo butigera bwemera ko leta igira idini. Iyo leta igize idini yegamiye, abo mu yandi madini baba bageramiwe, baba babonye ishano, kuko iyo leta igerageza gukoresha inguvu zayo zose kugira ngo abatari muri iryo dini bemere izo nyigisho ku nguvu. Bavyanse mbere bagatotezwa, hakagira mbere n'abahasiga ubuzima. Ivyo vyarabaye mu bihe vyo hagati, ivy'abahinga bakahise bise Middle Ages, aho abantu batotejwe cyane mu Burayi, bikozwe n'abitwa ko bahagarariye ubukristo. Izo nguvu bazikura ku mareta y'ababashigikiye. Abizi vyakahise murabizi cyane. Uyu munsi hariho ibihugu bimwe bimwe bigendera kuri ayo matwara, aho abanyagihugu atamwidegembyo vyo guhitamwo bashobora kugira. Ivyo rero ni bibi cyane. Ikigo nyamukuru rero twokura muri ino nama y'umutima y'uno munsi, nuko ata muntu Imana yigeze ishinga igikorwa cyo kwemeza abandi ivyo ishaka ku nguvu. Igihe cyose ubonye umuntu akoresha inguvu ziwe zose zishoboka mu guhatira abandi ivyo we abona ko ari ivy'ukuri, ikimenyetso kizoca kikwereka ko atari Imana yo mwijuru bakorana. Ntaza yitwaze. Imana yadushize imbere umugisha n'umuvumo, ubuzima n'urupfu, ibyiza n'ibibi, ibigororotse n'ibigoramye, umuco n'umwiza, ivyera n'ivyirabura, ibikayangana n'ivyijimye, ibisa neza n'ivyanduye, ibiboneka n'ibitaboneka. Umwe wese rero arafise uburenganzira bwo guhitamwo icyo ashaka atagahato. Nta muntu n'umwe ku isi adakosa ku buryo ushobora kugira ku nama ziwe zose. Ivyo ntibibaho kandi ntibishoboka. Widegemvye, kora ivyo wumva biguhaye amahoro, ariko wirinde kubangamira amahoro y'abandi. Ukaho umwidegemvyo wawe utangurira, niho uwa mugenzi wawe uba warangiriye. Kandi uwo mwidegemvyo wawe ukarangirira hahandi uwa mugenzi wawe nawe utangurira. Niwibabaza gufunga, kandi ivy'imyidegemvyo y'imitima nama ntuzubizane ngo nikeke no kuvyitwaza, kuko uzoba wabitahuye nabi cane. Niwica niko kuko, niwata akaranga k'igihugu cawe niko kuko, ugira ubwenge ubwo buzokuzigama, ubukoreshe neza buzokugeza kure. Uze wirinde kubahuka bo kubahwa, ntuze wigira agahambaye kuri ino si, kuko twese turagenda. Uze ukunde igihugu cawe, ukunde n'Imana yakuremye nambu yemera. Inyuma ya vyose uze ugendere kwijwi ry'umutima nama wawe. Ukaba wakurikiranye ino nama y'umutima kuva ku ntango kugera ku iherezo, ubahwe
ukaba ufise icyo ubaza cyangwa ushaka kunganira bikore muri commentaire. Ntibibagire gukora subscribe, ibiganiro unabinyanyagize mu bandi bagenzi bawe kugira ngo nabo bubakwe imitima yabo. Tuzosubira ejo ikindi kiganiro nk'iki, aho tuzovuga ku zindi ngingo z'ubuzima. Mugire ibihe byiza, turabakunda cyane.